Nyinicubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi ahejeje guha umubonano intumwa y'umwami w'igihugu ca Qatar, yaje amuzaniye ubutumwa budasanzwe aho amenyesha yuko umwami w'ico gihugu ca Qatar yipfuriza amahoro igihugu c'u Burundi na nyinicubahiro ubwiwe, akaba yanamukeje cane ku ruhara rudasanzwe ariko aragira mu gufasha migarukana amahoro n'umutekano mu buseruko bw'igihugu giharanira demokarasi ya Kongo, nk'umukuru w'igihugu c'u Burundi ariko kandi nk'umukuru w'igihugu ahagarariye akarere ka Afrika y'ubuseruko. Umwami w'ico gihugu ca Qatar rero akaba yamenyesheje nyinicubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi ko igihugu ciwe citeguye gufasha bimwe biboneka muri ivyo byose byofasha kugira ngo umugambi w'amahoro uriko urakurikiranwa n'akarere ka Afrika y'ubuseruko canke ubumwe bwa Afrika. Umwami w'igihugu ca Qatar akaba yamenyesha yuko yifuza ko mu bikorwa bizokurikira muri urwo ruganda rwo kugarukana amahoro haba muri byo bise processus de Nairobi canke processus de Luanda, ko igihugu ca Qatar citeguye kubashigikira mweboneka. Kuri ico nyinicubahiro umukuru w'igihugu yaciye ahubwo anamumenyesha yuko ku munsi w'ejo tariki 2 z'ukwezi kwa Ntwarante yiteguye kuzokwakira i Bujumbura abarongoye umugwi ujeje gusuzuma ishigwa mu ngiro ry'ingingo zafashwe n'abakuru b'ibihugu kuri ico kibazo c'amahoro n'umutekano. Yongera mumenyesha kandi yuko muri iyi misi nyene aho bukera nyinicubahiro umukuru w'igihugu azokwishikira mu gihugu ca Qatar, bakazoronka n'akaryo ko kubiganira mu buryo bwisanzuye kugira ngo bashire inguvu hamwe. Nyinicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yibukije yuko amahoro n'umutekano mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitaraba ico gihugu gusa, ariko ko bari mu muryango wagutse kandi ari ikibazo cafashwe mu minwe n'abakuru b'ibihugu kugira ngo amahoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo azokwire n'akarere kose k'ibiyaga binini.